Mahoro mahoro nakaze mu kiganiro cacu co kwiga kuririmba neza. Uyu munsi ndashaka ko turabira hamwe sport novuga nti nkenerwa ku muntu w'umuririmbyi kugira ijwi ryiwe rimere neza. Nkuko kunze kubivuga cane, twebwe ijwi ryacu ni ryo gicurarangisha. Ni ukuvuga nk'ushaka nk'iyo ushatse kuvuza nka gitari canke iyo ushatse kuvuza inanga, ntushobora kuvuza inanga utayikiranuye, ntushobora no kuvuza gitari utaregeye neza nyene imbere ku mutwe urabe uvuze wumve ko vyose biri ku murongo. The same, natwe abaririmbyi umubiri wacu nico gicurarangisho, niyo instrument yacu, ari naco gituma sport ari ikintu ngombwa kiri nécessaire cane ku muntu w'umuririmbyi. Uti sport ihuriye hehe n'ijwi? Burya iyo turiko turaririmba vy'ukuri umubiri wose uriko urakora, gusa nuko twe tubona aka gaparti konyene ariko umubiri wose uriko urakora. Ni ukuvuga iki? Jewe nari meze nk'abandi, mwigisha atanguye kunyigisha akambwira ati wumva utegerezwa kugira siporo, ukiruka, ukagira ibi, nkamubona ivyo n'ijwi bihuriye ariko mwigisha ntibishoboka. Uko urambwira ngo ngire abdominaux, ngire stretching, ngorore amaboko, umugongo, iki bihuriye he no mu muhogo? Numva umenga bariko barangura, bariko bantesha umwanya. Ariko vy'ukuri nuko twebwe dusanzwe turirimba indirimbo zisanzwe R&B, nakuriye muri chorale, nta effort nini yayo kuririmba ushiramwe n'ivyo turaririmba ko tuba turi benshi, amajwi yacu aba ari menshi, nta muntu novuga nti akora nk'ama practice alone ari wenyene. Akenshi ivyo dukunze kubibona ku bantu baba soloist, abantu baba novuga gute, abantu baririmba ari bonyene kenshi canke ama groupe nubona ko bafata, kuko umwe wese abavuga ati jewe ndaza gufata irya mbere, wundi irya kabiri, irya gatatu, nta wundi muntu nza gukontako, donc je dois kuririmba neza. Muri ico gihe umuntu wese arimenya, akamenya no kungeragira ama exercice. Ariko rero nanje muri uko kutamenya sinumva igituma ariko barambwira gukora ama ntuze, aho ntanguriye rero gukora kwiga no kwiga kuririmba classique, niho nagiye kumenya ineza ya sport ku muririmbyi. Ko classique murabona turimba amanota ya hejuru, ayo hasi, kandi bakakubwira ngo hose ukomeze, donc bakubwira utuntu twinshi ku buryo iyo vy'ukuri utari umuntu yagize izo sport umva ijwi biranka. Je vyaranka ko ndabiririmba bitavuze ngo nuko ntashoboye kuharirimbira wanje, ntashoboye kubikora ivyo bintu, mugabo kubera manque ya sport. A chaque fois ntanguye gukora ivyo bambwira directement naca numva ndushe, nkimvira kubera iki nduha, kubera iki sinavyumva igituma nduha, kwari kubera iki? Kubera ko nakoresha energie nyinshi cyane, kandi umubiri wose narawangaja, kandi uwo mubiri wanje ntigeze ndawumenyereza sport. Ari naco gituma naririmba nk'indirimbo imwe zibiri nkumva ndabayita abantu bikanka kabisa, nkumva ahantu hose ndananiwe ndarusha. Kenshi mwigisha kabisa yarakunda kumbaza waragize sport, warakoze sport, ati amatekinike yose twikwigisha n'ibiki n'ibiki, iyo utafise sport ngo ushobore kubihagararira canke kubisupportinga ntaco bimaze. Donc ari navyo bivamwo bimwe mpora ndabigisha iyo hageze souffle, gukomeza mu nda. Exercice nziza, sport nziza yo gukomeza mu nda ni abdominaux. Gukora ama abdominaux arafasha cane, kuko iyo winjije souffle ni vya bindi nababwira muri kenshi nkunze kubivuga, umuntu yinjiza imwema akazinjiza neza, ariko yamara gutangura kuririmba zose zigasohokera rimwe. Nivyo hariho manque yo kujera souffle yiwe. Ariko ikindi cya kabiri, ashobora kuba nanigwa no gusupporta izo mwemu ziwe, ubwo nyene zikaja zisohoka. Kubera iki? Nta abdominaux ntashobora kuzifata ngo zigume mu nda. Kubera iki? Birarusha cyane. Nukuvuga iyo ukora rero sport kenshi ama abdominaux, iyo yakora iyo utanguye kuririmba akenshi rero izo abdominaux zifasha yuko iyo winjije impwemu ushobora kuzigumya umwanya utari mutoya kandi utarushe.
ikindi naco c'ingenzi bakunda kuvuga cane gusimba umugozi canke kugira kwirukanga. Ukirukanga iyo ntibisaba ko wiruka vya bindi vyo kuvuduka ukava ngaha wiruka oya. Ni kwiruka buke buke, donc bifasha iki umubiri wose n'ivyo uba uriko urakora, ariko surtout les poumons, kuko kurya kuntu twinjiza soufre tukayinjiza, muribuka ko nabagira nti gerageza mugire nk'umuntu yiruhutsa, tukagira iyo rero kuriruka urumva uba uriko urahezagirika, donc aya makote yawe aramenyera kuguma agira iyo fonctionnement niyo uriko uraririmba the same. Donc gusimba umugozi ni vyiza, navuga gute, kugira kwiruka navyo nyene ni vyiza. Ikindi naco c'ingenzi, ushobora kugira natation, c'est très très bon. Natation yoyo ukora ivyo byose kabisa urabikora, nta kintu na kimwe udakora kuko ukoresha umubiri wose. Akanatation ni keza cyane. Hama ikindi naco kwigorora, stretching, ukagorora ku maguru, ku mutwe, ama exercice ya gutya. Iyo ubikoze kenshi uba uriko uragerageza kugira aya ma muscle yo ngaha, niruka urakora for example nka exercice ya akenshi hari igihe wumva utuntu menga tukudigadiga ngaha anye, buri gihe umuntu aba afise tendance yo kwiyagaza hano, birafasha cane uba uriko uramasa muscles yo mu maso. Donc aka exercice ko kugira gutya birafasha cane, yego. Ikindi naco ahanini ni ivyo, uragorora ahantu hose kuri stretching ho, uragorora ku maguru, uragorora ku maboko, uragorora iryo zosi ryawe no ngaha. For example ushobora kugira nk'aka exercice gasanzwe ka gutya anye gutya bisanzwe, uriko urabigira gutya urabona ko ari ibintu bisanzwe, ariko ugastretchinga ku buryo mu mugongo kabisa wumva ko hagororotse the same kituna. Akenshi iyo nkunze kubikora ngize gutya ndazinjiza nkazimanura, nkasura nkazinjiza nkazimanura, iyo ndiko urumva ko ngaha amakote kabisa aruguruka ubyumva neza. The same iyo ugize gutya ukinjiza imwemu, the same nyene urumva nyene ko hose nyene haba hariko harakora n'utu exercice twinshi cyane. Musi umwe nzoza nambaye tenue de sport tubikorane kabisa hagati. Tubikorane nze ndabereka utu exercice tw'ingenzi, ivyo byose byo kwinjiza umwuka no kusohora no gustretchinga byose, ego. Ariko hanini ku bantu basanzwe bagira ama sport, mushobora no kuraba n'ama gym kuri YouTube mukayaraba, mukabikora mugabikurikiza. Ku bantu usanga baba nko hanze ukavuga ati je shobora gusohoka hanze kubera harakanye ntabyo novamwo, ukagerageza ugakora fitness nyene mu rugo nyene ukaraba kuri YouTube. Utu sport twose turugurura turafasha, ego. Ariko ni ikintu ca mbere c'ingenzi, kirafasha byose kabisa, kandi ukagira n'amagara meza. Nuko murakoze cyane, nizere ko hari ico mwungutse muri kino kiganiro, ego. Mwibuke kugira like na subscribe. Bye.